Intahingirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kunera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi bene data b'intahingirakamaro, iri ni iteka ridasanzwe ryo kuba nusubiye kubona akaryo ko kuganira na bakunzi b'intahingirakamaro. Imana yo mu ijuru igize neza, ndayishimiye. Ni igice ca 20 ca gitabo ca kabiri c'ingenzi, igitabo jewe nashimye kwitirira mu Kristo kazi, nk'uko igitabo ca mbere benshi bakizi ku izina rya Mukristo. None rero iki gitabo kivuga amateka ya mukiwe nawe ingene yavuye akizwa be n'abana. Ubu tugeze ku gice ca 20, bimaze kuba vyinshi, bamaze kuba benshi mu rugendo, mu nzira bahahuriye n'abandi. None rero ndabatumiye muze tubisangire. Tugeze ku gice ca 20 mu gitabo nashoboye kuronka mu Kinyarwanda kuko nta myaka myinshi iheze menye yuko Yohani Bunyan yanditse ibindi bitabo. Burya ntabwo yanditse n'iki gusa, yanditse ibindi vyinshi. Imyanya ikazodukundira, Imana ikazokwemera kubidukoresha, n'ibindi bitabo Yohani Bunyan yanditse, ibyo yagiye ahishurirwa n'Imana. Tuzogenda tubisoma kuko ni bitabo bigenda bifasha umukristo. Imana ibahezagire. None rero iki gice kigira 20 ndagisoma kuri page ya 93. Reka nsenge Imana gatoya nce nkomeza ndongowe n'Imana, namwe munezerwe. Imana ibahezagire. Reka nsenge gato. Mwami ya Yesu Kristo, ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro kigirira neza abakunzi bawe, abakozi bawe. Ubane nanje nk'umugisha kugira mbone ico kuvuga gikwiye, umpa ubusobanuro buhagije mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen. Ruzira bwoba anesha ikigatanya canke igihanda mwica beza. Bose barahaguruka mu Kristo kazi asaba umuhungu wiwe gusoma igice cyo mu gitabo c'Imana, atoranya ica 53 cyo muri Yesaya. Aho arangirije gusoma mu Kristo mukiranutsi arabaza ati, ni koko havugwa ngo umucunguzi avuye mu butaka bwumye, kandi ngo nta shusho nziza cyangwa gikundiro yari afite? Mu ijambo rimwe aho ushatse urashobora kuba guhagarika audio ukanza ukaraba ati mbega none muri Yesaya 53 havuga ibiki? Ni havuga ibya Kristo Yesu ko azoza ameze, ni hahandi uzosanga ayo majambo avuga ngo yaracuranguzwa, yamara karendeka, yari yanswe n'abantu, yarasishije utari yo kwifuzwa. Donc urashobora kubanza gusoma ukacubona gukomeza, kuko aha bagomba bavuge ko icigwa. Mukiranusi yateye abaza ati, koko havugwa ngo umucunguzi avuye mu butaka bwumye, kandi ngo nta shusho nziza cyangwa igikundiro yari afite? Ruzira bwo bati, ikibazo ca mbere ndagisubiza. Nuko itorero ry'abayuda ryari ritakigira utuzi tw'ubugingo. Urumva nico bisobanura ko ngo, kuko hajya hari aho bavuga ngo yari nk'agati agati k'inkokore burya. Sinibuka neza imvugo bakoresha, mugabo nibuka ko bagomba kuvuga bimwe n'ivyo. Rero aha urumva ko mu ruzira bwo bisobanuye ati, bisobanura ko yaturutse mu muryango w'abayuda, umuryango warabu bahagadutse. Ahagadutse bisobanura ngo
suko hari mu bugaragwa gusa, ahubwo nuko bari basa n'abaguye hafi ya bose, yuko atatuzi tw'ubugingo canke umwuka w'ukwemeranya kuri vyari bikiri muri bo. Kigira kabiri ngo navuga ko hano ari ukuntu umucunguzi yagaragariraga abanduye, abatagira ukwa gushishoza kwinjira ngo kugere mu mutima wa data wa twese, ko bo bakamucira urubanza rw'umukene nk'uko yigaragaza. Urumva ko ikigira kabiri uku kwerekana ko yari ameze nk'agati k'inkokore k'ahantu humye. Ikigira kabiri ni urumva ko ari uriya murongo wasobanura ibintu bibiri, wasobanura uko abantu bazoba bamubona kandi basobanura niyo azoba aturutse. Iyo azoba aturutse apana kwa Mariya, apana kwa Yosefu, no en general mu Bayuda ukuntu bari bameze. Jewe mperuka kuganira n'abantu ndiko ndavuga nti hajya Bibiliya icandikwa, hari umuvuga butumwa twariko turaganira, uziko hari gihe bavuga ngo mu gitabo dusome mu gitabo cyo bavugishwa n'Imana naka, ndamuvuga mu izina amera nk'utabihambije, ndamubwira nti ariko hajya uziko uwo duterura twebwe uyu no munsi turiho, ugaterura Fabrice cyangwa ugaterura uwundi muntu ukamutereka muri kiriya gihe, wibaza ngo twoba turabanyuma mu vy'imbaraga z'Imana? Ufashe utu dukomezi dukeya dufise uno munsi ukadutereka muri kiriya gihe cyaba Eliya, cyaba Yesaya, wibaza ngo cyaba Abrahamu, wibaza ngo twoba abanyuma? Bimugora guhamvya, ariko ngerageza kumwereka ko buriya Abayuda ku isi bari mu bantu babaye abagarariji bo ku rwego rwo hejuru. Burya kugeza nuno bari mu bantu bagiye babagararije, kuko murabona ko twebwe twemera Imana. Reka nivuge jewe izina rya Yesu ndarikurikira, ndongowe n'ijambo ry'Imana rivuga ngo utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Tamari yarajyanwe mu ijuru, arerekwa iby'ijuru, Yesu ndajanwa pe. Yesu bavuga ngo ni muremure, abandi bango ari inzo, Yesu ndira ndamubona ngo asa gutya. Mu Bisirayeli rero hari benshi bari bafite ibyo bafatira ko byinshi byo kugira ngo bemere Imana. Imana ikabiyereka bakayibona neza. Reka mvuge jewe ko mu gikorane ndimwo, jewe mu gikorane ndimwo, mu masengesho ndimwo, nta kimuga kirakira ndabyibonera. Mugabo ndabizi ko ndemera ko Imana ikiza, kandi simba ndiko ndayibeshera, kuko ndabizi neza ko uwonshira ko umugozi tiza nabo yakijije ndabarondeye no baronka. Igihe kimwe nigeze kumara igihe kinini mbirindugumba mvuga nti ndashaka nanje Yesu zonyereke, nkagerageza no kuryama kare ngo ndabe ko yongendera iryo joro, kubera nama numva ngo abandi bagendera baryamye nkamubura. Ariko murabona ko nkorera mu gisata cy'intahe, ntinda mpishurirwa ko umuntu akwiye kuyikorera yizera, kuko utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Kandi Yesu yabwiye Toma ati hahirwa umuntu azizera atarinze kubona. Jewe nababwiye ko nari ndongoye umukobwa muri korale, yagararije impanuro tumuhaye, akwitwa n'umumarayika kubera amuhanuye mu nzozi aramutuka, izosi rirahetama. Uwo yaje ndabibona, araza Imana yamubwiye ngo ko ashika akadusaba imbabazi, jewe na Cheftain tukaca tumusengera, izosi rikagaruka. Cyanibuka yuko nari bwa muvuga butumwa mu buryo bw'umwuga uku nguko. Cyanibuka yuko umukozi w'Imana ndongoye ku rusengero hari mu Kazuga kusekera kwa hazi Muramvya, cyanda murungi genda umubwire wature ibinyene agusengere ucokira ntangorana. Nzi neza yuko yataba twari kumusengera, kuko n'Imana yari yabimubwiye yari kucakira. Ivyo narabibonye, icyo ni kimwe kinyemeza ko Imana ikora. Hari mushikanje mu muryango
bon umuryango wa kure yari umuguruguru umukozi w'Imana yarandongoye ni umuntu akunda gusengera abagwaye cyane akunda gusengera abagwaye yaramwitayeho cyane yamusenga igihe kirekire je nibwira yuko nari umunyantege nke nagize intege nke cyane nibwira ko uwo muntu atari kubera ataragakiza gatuma batuma ko umukozi w'Imana ngusengere ahubwo nuko azigirijwe n'ibitero by'abarozi kuko yari afite ubuguruguru n'ubugaba bwinshi hanyuma mwarimu kubera yarankunda yarakunda kumpa report y'uwo muntu atayimpa kubera ari mushikanje ari dufite n'isano ahubwo kubera hari intama ariko ararondera kuko ntiyarazi ko ari n'icyo dupfana n'ibyakura ariko turabipfana hanyuma Rigzi arambwira ati tujane kwa hantu ndabifata mirenegwe nyene nkumva umengo ni guta umwanya kujayo umengo hari inshuro yaramaze kumbwira nkaca niteza utunyoni sinibuka ko ari uwo munsi yaramaze kumbwira mugabo icyo nzi nuko nagiye ntabikunze bya cane Imana ingirira ubuntu ngezeyo amurambitseko ibiganza impemu mbi zikoma karuru zivuga ati noneho no munsi uratuziye arabuzanye no mu muryango wabo no munsi ho none muzanye nabo ndavyumvise ngira ibitetegwe ngira no kwiga bon kimwe icyo nahigiye icyo gihe nize akamaro k'umuntu icyapfana n'uwundi naciye nibuka abanyedomu kuko mu bisekuruza bavukana n'abanyisirayeli nubwo abanyisirayeli kumbure batoba bari babyibuka cyangwa babizi mu byatumye Imana ihana abanyedomu nuko base guha inzira bene wabo kandi byari bisekuruza bya kure camenya agaciro k'umuntu icyapfana n'uwundi ibyo byatumye numva ko Imana izomfashe ntihagire umuntu dufitane isano nzokumva ari mu kibazo ngo ndeke kumutabara motif nitwaje ubugaba afise canke amateka mabi ashobora kuba yarandikije mu muryango nigishijwe akamaro ko kubabara uwiwanyu mvuze uwiwanyu rero ni umuryango nk'ubundi hanze ni ukubabara umurundi nk'ubu tugeze ahandi hantu kumbure muri nsengero no kubabara umuntu dusengera hamwe mishengero donc umuntu aho ngeze hose ni umuntu dufitanye isano ngeze i Burayi ni umunyafrika donc ni wumva ni umuntu w'iwanyu mufitanye agasanira birafite hariho impamvu Imana yatumye nk'akaroro jewe ntavukira kwa Trump kuko nari kuvukira kuko urubuto rwanje Imana yari rufise je ntaravuka ko yashimye rero ko mvukira ibusimba hari cyo yashimye ko nzomara ibusimba ko yashimye ko mvukira Murambi hari cyo yashimye ko nzokorera Murambi ko yashimye ko mbu Murundi hari cyo yashimye ko nzokorera Barundi ko nzokora mu Burundi ko yashimye ko mu Munyafrika hari kigomba ko nkora muri Afrika ko yashimye ko mvukira ku isi hari cyo yashimye ko nkora ku isi mu ijambo rimwe ni nk'aho abantu bose ku isi yose turafitanye isano mugabo hariho ugiye yururuka pore hariho uza gusanga dufitanye isano kuruta ko yashimye ko mu Pentecote hari ico yashimye ko nkora muri Pentecote donc utuntu umwe n'utwo rero mu ijambo rimwe urumva ko icyo gihe byarananyeretse ko Shetani ariho arakora kandi aramenya kandi n'Imana iriho imbaraga z'Imana zirahari zituza ibitega zituza uburozi ni ukuvuga rero ngo nizera Kristo Yesu mfatiye ku bimenyetso ibi na biriya mu ijambo rimwe nizera Kristo Yesu nubwo ataranyiyereka en personne ndamwizera naratigeze igihe numva mwema impishuriye ati hahigwa bizera batarinze kubona ibyo byose jenje amenya nti ibyikoreye Tamari kumwereka ijuru kwacaza akabivuga ni nkaho abinyeretse ibyo yeretse Faustine ko ari nkaho Faustine acaza akabivuga ni nkaho ari je yabyeretse nicyo gituma nezerezwa no gusangiza intahe
iby'Imana yakoreye uwundi muntu, kuko mfata ko ari nka jewe yabikoreye. Nimba ikijiji ikimuga kiri Ngozi, mfata ko ari nka jewe yabigiriye, mfata ko ari nkaho yabikoreye mu maso yanje, kuko nzi ko bitari ibyo kubesha. Ngaho rero Abanyisirayeli rero nari kuvuga ntiburya nibo bari mu bantu babaye abagarariji bo ku rwego, kuko Imana yaberetse ibimenyetso byinshi ariko barayigarariza. Ariko twebwe abakino gihe benshi tuyikurikira atani bitangaza mu buryo bugaragara pe iradukorera, kandi tukayivuga tukumva ko tubihambya kabisa. Imana nishimwe rero. Rero nzi neza ko iyaba turiho mu gihe nka kiya cy'Aburahamu ntitwofata nimero ya nyuma eka kabisa. Imana yagize neza kubika ivyo kuzogerera abakoze kugira ngo bizo bikogwe twese tugezeyo. Je nzi neza ko umugeni wa Yesu nanje ndimwo nawe urimwo uriko rankurikira, nukuri tutazofata ya nyuma igihe ba Paulo na ba Petero n'abandi bazoba bariko barahembwa. Imana nishimwe. Reka nkomeze n'iki gice sinibuka neza naringeze, reka ndabaho naringeze. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Twari twize ingene yagaragarira Abayuda, ingene bamukengera. Yari karasigura ikigira kabiri cerekana ujya murongo uvuga ko Yesu yari ameze nk'agati k'inkokora. Arakomeza avuga ngo ibyo byabaye nk'uko abatazi ko amabuye y'agaciro abatwikiriyeho imyanda bayajugunya nk'aho ari amabuye asanzwe, nk'aho nta gaciro arangwaho. Donc ariko ashishikara kugaragaza kwerekana isura agereranya n'Abayuda uburyo bafashe Kristo, ingene bamukengereye, kandi ryaribuye rikwiye kuzogumya imfuruka. Uyu munyakubahwa arongoye umugambwe uri ku butegetsi yigeze aheruka kuvuga ikiganiro, numvamwe akantu nakize nariko vraiment Burundi Imana irakwiye kubutabara. Yavuze ngo ahantu yagiye kugura yarika urabona ko biraryoshe kuvuga Burundi neza, kumbure nubwo haba hari tutagenda neza nyene kuvuga iwanyu neza ni sawa. Yarika aravuga ibyiza biri mu Burundi, avuga ahantu aheruka yagiye kugura ngitongo nyene hari ibintu by'amabuye, avuga ibuye yasanzeho ngo yumva riraremereye. Abakozi urumva bariko baratera sasa nzico yagomba kuhakoza, yumva ngo riremereye, hanyuma arakebwa. Urabona abantu baba bamaze guca kenge bakabona kure. Je nka jewe Butare vraiment ntiwombwira ngo sinzi ngo busuku najibuye no rita vraiment riri ku Butare naje sinobimenye. Ariko uwo munyakubahwa ubona ko banagwanye babaye ni Kongo kumbure, kandi noneho urumva bamaze kugenda henshi. Ikintu cy'Ubutare we abagisobanukiwe. Ibuye ngo arariterura ngo arakebwa ko yumva ngo riremereye cyane, arabona ati ibi bintu si buye rigaragara ryonyine. Agiye gupimisha ngo acasanga ngo n'Ubutare gusa kabisa, n'Ubutare. Nakirumva urumva vraiment mu Burundi vraiment ingene Imana mu ijuru izodufashe vraiment ibihishure vraiment ikifasha n'abategetsi kugira ngo Ubutare buri mu Burundi nkuko nyakubahwa nyene icyubahiro mukuru w'igihugu sometimes ahora bivuga, akavuga iby'Ubutare bwavumbuwe. Donc Imana idufashe ibiri Ubutare buri mu Burundi, bitoro numva ngo biri mu Burundi bicukugwe bigirira akamaro umurundi kazi kabisa. Ego Imana y'imizuri izoduha umugisha. None rero harumva ko bigereranywa ngo ni ntuza Yesu uko kuntu bamukengereye ruzira bwo hajya ni mukiranuse cyangwa ni ruzira bwoba. Okay, ni ruzira bwoba. Yagereranije ko Yesu amugiranya nibuye
kuko riba ryuzuyeho imyanda. Urumva nk'uko abakozi ba buriya umunyakubahwa arongoye umugambwe yagize ati iryo buye abakozi hari igihe bari kurita cyangwa bakaja kuryubakisha inzu. Urumva bari barikengera, ariko wewe ari ravye arabona ati hari mw'imari. Niko rero n'abayuda bagereranywa, bari bakengereye Kristo Yesu nk'ahibuye rishobora kuba ryuzuyeho imyanda, abantu barakarikengera bakarita. Kandi niko Yesu bamufashe. Burya igitigiri kinini cy'abamaze kumwizera n'abanyamahanga nibo bamuvyaje umusaruro. Urabona ko naje byatumye ndahabonera akazi, kuko Kristo Yesu kuva nkiri kwishuri hose yambwiye ati we nta nakandi kazi wemerewe gukora atari kumvugira. Kandi vraiment kumuvugira jewe ndabifata nk'umwuga mwiza, kuko utuntu twose jewe mfise ndadukesha gukorera Imana. Iragahora ku ngoma, iragahora yangaje abakozi, kandi kuyikorera ntihagira abazobitinya, ntibikenesha, biratungisha. Imana nishimwe. Gayo ati ubwo muri hano mwese kandi nkaba nzi ubuhanga bwa ruzirabwoba mu byo kugwanisha intwaro, muze nitumara kwica akanyota tujye gutembera mu mirima maze turebe niba ntacyo twakorayo. Gayo yarazi icyo avuze. Hari ikintu bagomba kuzoja gukoraho. Ibi ndabigereranya, ariko Mana we, ndakumbuye Burundi, ndakumbuye abasenzi, ndakumbuye abantu b'Imana. Hari ukuntu washobora kugenda, ndaramukije Abanyagatovu, ndaramukije abantu batandukanye abo twagiye tubana mu vy'Imana. Hari igihe uwagera ahantu ugasanga hari igitero kanaka gikunda kubatera muri ibintu by'imwemu, bakaca bagira bati mukozi w'Imana, iki kintu kiratubangamiye, gira ukunuku, Imana ikaguha ibakwe, ukagisengera kigakugwaho. Rero Gayo abonye bano bantu niko kubabwira, kubera hariho ikigatanya kigereranywa kumbure n'umuntu wigize kabuhariwe mu burozi, n'umuntu wigize kabuhariwe mu bupfumu, n'umuntu wigize kabuhariwe mu kurwanya umurimo w'Imana. Abari muri ako gace, ingwara, ibitero biba biri muri ako gace, haza umukozi w'Imana bakamubwira bati dufashe dusengere kino kintu n'ukuri turabangamiwe. Niko bimeze. Burya nicyo gituma ari byiza ko abantu baha Imana baja baragenderanira, biragira icyo bimaze. Aha rero Gayo agomba kubabyaza umusaruro bano bashitsi biwe. Ati ubwo muri hano mwese kandi nkaba nzi ubuhanga bwa ruzirabwoba mu byo kugwanisha intwaro, muze nitumara kwica akanyota tujye gutembera mu mirima maze turebe niba ntacyo twakora. Hafi muri kilometero imwe uturutse hano hari ikigatanya gicitwa Mwica Beza, kibuza cyane umutekano muri aka karere k'inzira y'umwami. Kiyoboye agatsiko k'ibisambo, none byaba byiza tugikijije igihugu. Mani dufashe. Nimwe nibi rero nivyo nagereranije, nivyo mpejeje kuvuga hejuru. Barabyemeye maze baragenda. Ruzirabwoba afata inkota yiwe n'inkofero n'icyuma hamwe n'inkinzo, naho abandi bafata ibisonga n'ibibando. Aho urumva ko Ruzirabwoba narababwiye ko agereranywa n'umuvugabutumwa, yafashe ibigwanisho iby'Imana itanga. Imana nishimwe. Ibyo navyo tubisanga mu Banyefeso igice cya 6, ndakeka ari ku murongo wa 10 guhera kumanuka. Yesu nahabwa icubahiro. Bakigera ahantu ca gihanda canke ca gigatanya cari kiri, iki kigatanya nababwiye uwo ndakigeranya n'abansi b'umusaraba, abapfumu, abarozi, bakinzi n'abandi bantu bashobora kuba ari abanyakanyaro bakunda gukengera ivy'Imana no kubigwanya. Basanga gifashe mu maboko yaco uwitwa Ntege Nke, akaba yari yazanywe
n'abagaragu baco bamufatiye mu nzira. Ubwo camwica beza carimwo kumucuza ngo nikirangiza kimuhekenye amagufa. Dore ko ngo caryaga abantu, cari cinanga yivuze. Kikibona Ruzirabwoba n'abagenzi ku muryango w'ubuvumo, ubuvumo harya ndabigereranye n'ikira, ubuvumo harya mu Kirundi niki, ubuvumo ngira ni nk'isenga, kikibona Ruzirabwoba n'abagenzi ku muryango w'ubuvumo bwaco kibabaza ico bashaka. Ruzirabwoba aragisubiza ati ni wowe dushaka, tuje gukorera abagenzi benshi waciye imitwe. No, tuje guhorera canke tuje kwihora, tuje guhorera abagenzi benshi waciye imitwe, wabanje kubavana mu nzira nziza y'umwami, sohoka muri ubwo buvumo bwawe. Gikora ku ntwaro zaco maze kirasohoka, bagwana mu gihe c'isaha irenga, maze barekeraho ngo bafata kuka baruhuke. Igihanda kiravuga kiti ni kuki mwanziye mu mirima? Ruzirabwoba ati twaje guhorera amaraso y'abagenzi nk'uko nabikubwiye. Bongera gutangira ingwano, maze ca gihanda gihigika Ruzirabwoba kimujana inyuma, arakigarukana agitimbura mu mutwe no mu mbavu ku buryo cataye intwaro. Akigejeje hasi aracica, noneho agica umutwe. Awujana kw'icumbi, afata wa mugenzi ntege nke canke ya ngenzi yitwa ntege nke, nawe aramujana. Yesu nashimwe. Haleluya. Ibi nababwiye ko bigereranywa n'umuntu aba yigize kabuhariwe mu kurwanya abantu b'Imana, umurozi, umukinzi, umusataniste kanaka, aba yigize kabuhariwe mu karere. Ibi bitagereranywa na babandi maze ejo bundi numva ngo babishe bavuga ngo nabarozi, ko numvise ntavyo nzi, ariko narumvise bavuga ngo ni ngo barabarenganya, harimwo abo barenganya, ntavyo nzi nimba vyari byo bitari byo, ibyo si ibyanje. Ariko ibi si ngombye kuvuga ko umurozi ari ugucibwa umutwe, ari kugira gutoya. Ariko umuntu asenga, imbaraga akoresha zishobora guca intege canke guturira canke kumara amanyama abakozi ba Satani. Kuko nzi neza ko iyo ahantu hagwiriye amasengesho, abarozi ba kabuhariwe barashobora guhunga ku karere bakimuka. Ibyo si rimwe si kabiri biraba. Reka nkomeze. Bageze ku rugo, bareka abahasigaye, bereka abahasigaye umutwe bamwica beza, barawuranga nk'uko babikoreraga abandi, kugira ngo abipfuzaga gukurikira urugero rw'ico kigatanya bagira ubwoba. Noneho babaza ntege nke uko yagiye mu maboko y'ico kigatanya. Iyo bigeze aha, hari abantu usanga bararozwe, hari abantu usanga baragiriwe nabi. Iyo abantu b'Imana bakoze icyo gikorwa, abo bantu bashobora gutabagwa. Ntege nkati nk'ubwo mubyibonera ndi umugwayi, ariko kuko urupfu rwahoraga rukomanga ku muryango wanje, natekereje ko ntazigera ngirira amahoro mu rugo. Nibwo rero niyemeje gutangura urugendo nk'abingenzi. Niko bisobanura ngo niko nihanye nkihana, mva mu mugwa w'ishidikanyamana navukiyemwo,
jye na data na mama ndinda ngera aha ngaha, nta kabaraga ari ku mubiri ari mu bugingo, ariko nubwo ngenda nkururuka ndifuza gukomeza urugendo rwanje. Nkigera ku irembo ry'iyi nzira, umutware waho yanyakiranye urukundo, ntiyagira icyo ambwira ku byerekeye uko ndi nk'uku nguku, cyangwa se ku ntege nke z'ubugingo bwanje, ahubwo ampa ibyangombwa ngomba gukenera mu rugendo. Niko kumbwira ati izere kugeza ku mperuka. Nkigera kwa musobanuzi nakiriwe neza, kubera ko bambwiraga ko ntari gushobora kuzamuka umusozi mu ruhanya. Umwe mu bakozi biwe arantwara ngeza ku mutwe w'umusozi. Abagenzi nabo baramfashije, nubwo nta n'umwe wigeze yemera kugendera mu ntambwe yanje. Nyamara iyo bansigaga barambwira ngo komera, kandi bakanyemeza ko ubushake bw'Imana ari uko abanyantege nke bahozwa amarira. Nkigera mu muhora w'igitero, nibwo ikigatanya kimbwiye ngo ninitegurire urugamba. Ariko ibyo byari ukwikoza ubusa mu ntege nke zanje. Sinari nkeneye kurwana, ahubwo nari nkeneye agatobe ko kunsubizamo imbaraga. Ubwo cyaraje kiramfata, natekerezaga ko nubwo cyamfungiranye mu isenga ryaco kitazanyica, kuko ntari nagikurikiye ku bushake. Murumva aho yuko yari hari ukwizera kanaka yari yaragumanye. Numvaga ko nzavamo ndi muzima, kuko nari narumvise ko ingenzi yose izanywe n'ibisumirizi idapfa mu gihe ikomeje gutekereza shebuja mu kwizera Yesu. Nari nteze kuvanwamwo, kandi koko niko byabaye, ndetse murabona ko ntacyo nabaye. Ndabashimira umwami wanje wantabaye, ndashimira umwami wanje wantabaye hamwe namwe yakoresheje. Niteze n'ibindi bitero nzahura nabyo, ariko niyemeje kuziruka uko nshoboye, kuzatera ibitambwe nintabasha kwiruka, no kuzakururuka nintabasha gutera intambwe. Naho kuca ingenzi, kubera uwankunze ubu mfite ikiruhuko, inzira yanje yaraharuwe imbere yanje, naho ubugingo bwanje bwamaze kwambuka rwa ruzi rutagifite urutindo namba, nubwo nk'uko mbibona ndi umunyantege nke z'ubugingo. Ibi byose sinoshobora kubisobanura neza nk'uko biri, ariko mbe nka babandi ati umwuka basobanurire. Ariko biragaragaza ko mu rugendo twese ntitunganye inkomezi. Muze mukunde kubiraba, ubundi Imana yo mwijuru burya mu kwizera kwacu, mu masengesho yacu, yaraduhaye inkomezi zo kunesha uburozi, amarozi n'ibitero byose by'abarozi n'abakorikori. Ariko ntibabura bamwe bashobora kuyifatira, kuko cyane cyane ukwizera no kwiha Imana no gusenga nibyo binesha izo mbaraga mbi z'umwiza. Umuntu umwe yigeze kudushingira intaye kunahangwa, hari kuri bonane un certain jour. Hari abashobora kuba babyibuka bari bahari icyo gihe. Yari agwaye, sinibuka ikibazo yari afise kigiye kumwica, yifuza icyo mutabara.
Imana iramugenderera iramubwira ngo dawa ya kifo ni kufa. Acibajije icyo ibyo bisobanura, ariko ku wo batumva igiswahili uwo mugani umuntu ashize mu kirundi neza bisobanura ngo umuti w'urupfu ni gupfa. Acimvira icyo bisobanura, Imana iramusobanurira iramubwira ngo urabona ko ugiye kwicwa n'iki kibazo, kugira ngo rero ukire kino kibazo ntupfe, iyice wewe ubwawe icy'umubiri uwicishe amasengesho. Fata amasengesho nzi ko yatinya, yafate udatinya inzara, udatinya uburuhe, ugira uti ndashaka ndayagwemwo ariko niyemeje gusenga nsengere kino kibazo niha Imana. Umengo yamubwiye iminsi 3 sina myinshi. Uzi ko rero umuntu wobwire ufata amasengesho y'umunsi kwirirwa atariye atacanyoye gukesha bikamunanira, akavuga ngo noca nsonza noca ngira uko. Rero Imana yamubwiye ati fata 3 jours atacurya atacunwa usengere kino kibazo, niwo muti nguhaye. Yaciye abikora ararokoka. Donc hari abantu rero ushobora gusanga by'ukuri ugasanga bariziziwe n'ibitero by'abarozi. Ibyo bintu ntibisigura ngo ntazoja mu ijuru, oya, ariko ubwoko bw'abo bantu babaho. Kandi rero bugico yabiturukako kubisanzwe ni intege nke zabo, kuko umwansi n'ubundi igituma gutsinda nuko yagusumbije inkomezi. Niko bimeze ibi byose, kwaba kugwana mu mubiri, kwaba kugwanisha inkoho, kwaba kugwanisha umwuka, niko bimeze. Umuntu arinza gutsinda kubisanzwe aba yagukurushije inkomezi. Rero abantu mwe nabo babaho mu rugendo pe, kandi ntibisigura ngo iyo umuntu ahageze hapfa. Hariho n'igihe bishika, igihe kikagira pe akicwa nayo mangetengete, ariko ntibisigura ngo ntabagiye mu ijuru. Birabaho umuntu Imana ikareka iryo rukaba urupfuguye ko n'ubundi yopfuye. Ariko ndiko mvuga kuri iki gihe amaragwaye, ubundi Imana by'ukuri yaratanze umuti wavyo ni gusenga. Dawa ya kifo ni kufa. Reka nigarukirize ngaho, reka nkomeze. Ariko nshima Imana ko nzi neza ko Imana irakiza amarozi, Imana irakiza ibitega, Imana irakiza. Mwese murabizi ibi, abariko baranyumviriza ntabo bihakana. Ibisumba ibi ushobora kubibaza umukozi w'Imana kurongoye cyangwa werereye, cyangwa na jewe ndi tayari. Imana yo mu ijuru ntizoreka kumfasha nibagira ikibazo kambaza. Mukiranutsi yaciye yishura ka gatipe kitwa gutitajya ntege nke Mukiranutsi yaciye agira icyo asubije muri bimwe kari gaje kuvuga. Yagize ati mu minsi ishize nta ngenzi yitwa Bwoba washoboye kubona nawe. Mukiranutsi nawe yari ngenzi nka ntege nke. Amajeti nta ngenzi yitwa Bwoba wigeze kubona. Ntege nke arishura, turavuga ukuri twarabonanye. Yari avuye mu mugwa witwa Buswa canke Bujuje, uri nko ku birometero 6 uvuye mu mugwa wa Mahonero. Aho hantu hararesha, harangana no kuva muri Mahonero ukagera aho navukiye. Ubusanzwe ndamuzi cyane kuko yari data wacu. Kugamara urumva, Bwoba yari se wabo wa ntege nke. Twarasaga cyane, yari afite uruti ruto nkanjye, kandi twari dufite imico imwe. Mukiranutsi ati erega ndabona umuzi koko, kandi koko ndabyemeye ko mugira n'isano, murasa rwose. Ari ukwerura, sinzi ko basoma ukwerura cyangwa ukwerura. Ari indoro imwe, ni ukuvuga apparence physique mu maso, isura yo mu maso. Ari indoro imwe,
muranavuga kimwe. Ntege nkati abatuzi bose niko bavuga koko, na ndetse ibyo namubonyeho byinshi nanjye mbyibonaho. Nuko Gayo aramubwira ati ngwino kandi ukomere urisanga mu rugo rwanje, nugira icyo wifuza ugisabe mu mudendezo, kandi nunagira icyo wifuza ko abakozi banjye bagukorera baragikora batinuba. Ntege nke ati iyo neza ungiriye sinayitekerezaga imbere mbese nk'izuba ryatungukiraga mu gicu, imbereye mbese nk'izuba ryatungukiraga mu gicu kijimye cyane. Ese aho cya gihanda ni kuvuga cya kigatanya mwica beza kigeze gitekereza ko nzagirirwa iyi neza, ubwo cyafata kikambuza gukomeza urugendo, ubwo cyancuraguza kinsaka mu mifuko, aho cyatekereza ko nzajya kwa Gayo akanyakira koko. Nyamara birabaye. Mu gihe Gayo na Ntege nke bari bakiganira, haza umuntu yiruka akomanga ku rugi, maze avuga ko ingenzi yitwa Nkiranigwa yakubiswe n'inkuba hafi aho nko ku birometero 2. Ntege nke ati iwe yapfuye koko, mu minsi mike mbere yuko ngera hano yari yanshikiriye maze turagendana, ubwo iki kigatanya mwica beza camfataga twari kumwe, ariko kuko yarakomeye aza gushobora guhunga, naho yakiraga urupfu, naho je nafatiwe ubugingo. Ndahejeje. Yesu amezagi igice cya veni ndakirangije. Imana ibahezagire namwe mwankurikiye, Imana ibaha umugisha. Tuzoja dukomeza ku gice kigira 21 ahazovuga ibijanye na Ntege nke n'abandi bantu basanze mu rugendo imbere. Nuko rero Imana ibahezagire. Ndashimiye Imana yatanze inkomezi zo kunesha ibigereranywa n'iki kigatanya mwica beza. Nuko namwe munyumviriza, Imana ibagirire neza, Imana ibatsindire abarozi, Imana ibatsindire abansi b'umusaraba, Imana ibatsindire ibibagwanya, Imana ibatsindire ibyo bacivuto byose. Reka nshime Imana senge. Mwami Yesu ndagushimiye, ndagukengurukiye, nuhabwe icubahiro ko wabanye nanje muri kino kiganiro, uhabwe icubahiro. Uzokomeze kubana natwe no mu bice bizokurikira, izina ryawe rihabwe icubahiro, uhore ku ngoma natwe tugira neza Mana, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho, cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 804 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda.